Iyo liquidation event yatumye abantu bahomba amafaranga atari bwigere avugwa canke atari bwigere abaho mu mateka yo guhomba canke yo kumanuka kw'ama active digital. Uti bahomvye ngahe? Abantu barahomvye amafaranga ashika 800 miliyari mu mwanya utarenga isaha imwe. Kenshi abantu baribagira gushirako icitwa stop loss. Nukuvuga ukavuga uti isoko nirya shika ngaha anye canke nirya manuka ushika ngaha. Ku bantu bakurikirana ibijanye n'isoko rusange canke ibyo twita marché boursier canke ama-actif financier, bose barabonye ivyabaye kuwa gatanu itariki 10 z'ukwicumi 2025. Habaye liquidation event itari bwigera iboneka, itari bwigera ibaho mu mateka y'ama liquidation event canke mu mateka ya marché boursier. Nivyo tugira turabire hamwe no munsi rero, turabe icabitumye, turabe nico byo twigisha canke wewe uri kuradukurikira byo kwigisha nk'umu trader canke nk'umuntu akunze guparticipa mu ma actif financier. Ni jewe Dr. John nk'ibisanzwe ni kuri We Talk Business. Turabaha ikaze. Ni mu biganiro twama tubashikiriza aho tugerageza kungurana ubumenyi, umuntu cazi akagisangiza abandi, komsa tugende kungurana ubumenyi duhana ivyo dufise. Uno munsi rero tugira turabire hamwe ivyabaye itariki 10 z'ukwicumi uyu mwaka nyene. Uti habaye iki? Donald Trump mu masaha y'ijoro yasohoye itangazo atanumwe yari yiteze. Inyuma ryo sirindi aho yatangaza yuko yongereje ico bita amatarifu douanier ku bidandazwa byose byo mu Bushinwa ku bice bishika 100%. No kuvuga yaraheje gusohora itegeko rivuga yuko ibidandazwa byose bizohora byinjira muri Amerika bivuye mu Bushinwa bizohora biriha nk'amatagisi ibice 100%. Iyo ngingo rero yari ngingo iteye ubwoba, yari ngingo abantu batari biteze, ni ingingo abantu bose yabatangaje. Nkuko bisanzwe rero iyo haje ama decision nkayo canke inkuru nk'izo, isoko canke marché boursier canke ama actif financier ategezwa kureagisa kuri mwene ivyo mwene ayo makuru. Nk'ibisanzwe rero isoko yaragize reaction itari nziza. Abantu barabibonye, isoko ryarameze nk'irimanuka. Abantu bibaza bati ni kwa kundi kumanuka nyene bisanzwe. Mugabo tugiye kuraba kuco bitoma marché ajya ma stock market yo yaramanutse nk'ibisanzwe, mugabo aratakaza ibice bitari bikenya cyane nkuko ibice bitamenyerewe. Byarashika kuri ibice 3%. Ariko rero hinge tuze kuco twita ama digital asset, notamment ama crypto. Abantu barabona ari kamanuka bibaza bati ni ibintu bisanzwe, ariko hari haje kuba ikintu giteye ubwo aho isoko yamanutse ica itera igira ico bita liquidation event. Iyo liquidation event yatumye abantu bahomba amafaranga atari bwigere avugwa canke atari bwigere abaho mu mateka yo guhomba canke yo kumanuka kw'ama active digital. Uti bahomvye ngahe? Abantu barahomvye amafaranga ashika 800 miliyari mu mwanya utarenga isaha imwe. Ivyo rero byavuye kuki? Abantu bashobora kwibaza bati n'abantu baguze ama active digital cyama birakoroka. Okay, nivyo birashoboka, ariko ikintu nyamukuru cyabaye nuko uyibwiye muri mu active digital canke mu isoko rusange, kenshi rero muri marché canke mu isoko abantu baratrada bagafata ama position. Rero mu ma crypto canke ama active digital kenshi abantu baribagira gushirako icitwa stop loss. Nukuvuga ukavuga uti isoko nirya shika ngaha anye canke nirya manuka ushika ngaha nince mvamwo nzoba nemeye guhomba. Rero abantu benshi ntavyo bari bakoze. N'abari babikoze hari gihe iyo stop loss itabaye taken nkuko tukunda kwivuga muri terme technique, no kuvuga itigeze iyo stop loss ntigeze ifata. Ku buryo isoko ryatera imanuka rituma abantu bashomba ayo mafaranga ashika kuri 800 miliyari. Zina muntu wese yari muri position, ndavuga muri mu active digital,
kuwa gatanu yarahombye bivuye kuri ico kibazo cari kibaye. Ushobora kwibaza rero uti none vyoba byavuye kuri iyo ngingo Trump yaraje gufata? No, siyo ngingo gusa, nayo nyine ishobora kuba arimo, ariko siyo nyamukuru. Ikintu nyamukuru habaye ico twita API failing. Ni kuvuga ama APIs, abantu bakunze gukoresha ama exchange cyangwa ama platform cyangwa ama broker, hari ikintu gikunze kuba cyitwa bakoresha cyama API gituma haba interconnection y'ama données. So rero ama APIs yarafailinze mu ma platform yose. Haravuga bati peut-être babigize n'inkana kugira bahombye abantu benshi, abandi bakavuga bati nico kibazo cyahabaye bivuye ku buryo bitarasobanuka, ariko icyahabaye niyo failing y'ama API. Muti none bitwigisha iki rero? Bitwigisha yuko iyo ku bantu bazoshaka kugira trading canke abantu bavyifuza bumva bari passionné nayo, bitwigisha icyo twita risk management. Ukamenya uti nyimba ngiye muri position reka nshireko stop loss, nyimba ngiye muri position reka singende wese sinshireko umutahe wose nari mfise ngo ndawushire muri position, ahubwo ukavuga uti reka ninjire muri position, ninabona bigiye nshaka nteze nongeremo, ninabona bigiye nshaka kandi nteze nongeremo, ukaguma wongeramwo ico mu mwanya uriko uragira ico cyitwa ico twita nyene risk management. Jewe na team yanje dukunze gutredera hamwe, twara develop strategy, tuvuga tuti okay, reka tuze turinjira un quart, no kuvuga un quart y'umutahe wa office. Ndazi abo muri team yanje bahombye ico gihe bari muri position kuwa gatanu, ariko bahombye iyo un quart ya capital yose. Urumva mu gihe wahombye un quart usigaranye iyindi 3 quart urashobora guhaguruka byihuse, ariko nyimba ugiyemwo wese ivyo bibazo bikaza birashika irimwe kabiri gatatu, urumva trading ucuburi babandi bavuga yuko ari gusuma, ucuburi muri babandi bavuga yuko bidakunda, ucuburi muri babandi nyine bavuga yuko byabahombesheje. So rero bitwigisha kugira risk management. Igihe cyose uvuze uti ndafise capital kanaka, reka ninjire muri position ko sininjiremo wese, reka mfate pourcentage kanaka ninjiremo. Komsa ibyo bigutuma umenyera isoko, umenyera ukuntu rikora, umenyera no kuntu baza bara protege capital vyoroshe. Ayo rero niyo makuru yahabaye, abantu benshi barahababariye, ubuzima burabandanya, ariko niko igenda. Iyo hombye bikwigi uburishe minerval yeyo, novuga y'ubwo bumenyi uburiko uragomba kwiga, twongere twihanganishe n'abatakaje, ariko niko bigenda, niko twiga, niko umuntu wese abakwiye kwiga par les erreurs. Rero yari iyo update twashaka gusangira namwe kugira tuze twarabwiye yuko turacishamwo trading tuvuga ukuntu bikora, ariko nizere yuko niki kintu cyagusigiye ikigwa cyo kugira risk management. Utagize risk management naho kaza urashiraho stop loss iri muri risk management, kuvuga uti reka nkingire position yanje ku buryo marché niyaja kungwanya canke niyaja contre moi, aha hantu nihashika nzoce mva mwisoko. Niyo update rero twari tubafitiye. Nizere yuko ufise inyunganizi canke ikibazo canke ico cyose woterera ku byabaye, urashobora kubisiga muri commentaire, ariko kandi nturibagire kugira like hama ureze ugisangize n'abandi. Turabakunda cyane. Yari Dr. John kuri We Talk Business. Thank you so much.